Ivyo birori vyo gushikiriza abenegihugu indongozi nshasha ya komine Kiganda vyabereye ku kibuga ca Paruwase Munanira birongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Mwijambo yashikirije umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashimiye abenegihugu kuba bariteye iteka mu kwitorera indongozi zibikwiye kandi zibishoboye mu mutekano ntangere. Asaba buri murundi wese gukora yisunga imbonakazoza y'igihugu. Uyu munsi n'umunsi mwiza cane muri komine nziza ya Kiganda tuje kugira ngo tubashikirize Musitanteri wanyu mushasha mwitoreye, mugabo kandi twongere tuze turahanurana kuko twese turi ku rugendo rugana igihugu giteye imbere. Mwaraye mwitoreye indongozi nshasha bijya tuvyita kwinagura. Mwese mutora mukanyamuneza mushize umutima munda mushize hamwe. None ivyo mwaraye mwerekanye n'amakungu aremera yuko Abarundi tugeze ku yindi ntambwe idasanzwe mu bijanye na politike no kubaka igihugu. Ikomine ya Kiganda iyo ndiko ndayitemberamwo ndumva kanyamuneza kuko nzi iyivuye, ndazi iyo twaje tuva, kandi uravye ni komine ifise umuvuduko udasanzwe mu bijanye n'iterambere. Ubonye ahantu hari akajagaro cumenya ko atandongozi zihari. Ubonye ahantu hari amatati menshi cumenya ko atandongozi zihari. Irya mbonakazoza rero nimugire ngo yavuye hagufi kuko yavuye no mu bikorwa vyanyu nyene. Ntushobora kugira urupapuro rw'inzira ngo uce inzira utabona bazoyicamwo. Umuntu yirirwa kwirigara ntashobora kuvuga ngo ndi mu mbonakazoza. Umuntu atorera mu kabare aho kuvuga ati ndarose umutahe ntaba ariko abona imbonakazoza, ntaba ari muri uwo murongo. Ivyo vyimvire niho uca wumva ingene ukwiye kwigenza muri kazoza. Aha rero niho duca tubonera iyo tuja kuba ari ukuri. Kugira ngo utere imbere ugire umutima w'iterambere ubanza kuraba neza iyo uje uva. Tuze rero turaraba aho tugeze, turaba iyo twavuye, niho bitworohera kubona neza kazoza kacu. Uno munsi je ndazi ko hari Abarundi benshi bamaze gushika kuri ya ntambwe dushaka igihugu cifashe. Hari abamaze kuhashika. Mugingorana yo guca bagenda kugira bashike kuri cya gihugu giteye imbere, baca basesagura ivyo bafise. Baca bisesagura. Mu mpanuro yatekereye iyo ndongozi nshasha ya komine Kiganda yamusavye kwegera abenegihugu ajejwe kubereka ico bategerezwa gukora, gutuza inzoga zibujijwe n'amategeko no kugwanya amarigara eka n'ubundi bube gito. Inyuma y'ivyo birori umukuru w'igihugu yaciye agendera umurimyi wa kijambere niyo kindi Benjamin afise umurima w'amavoka ku mutumba Nyarunazi. Umurima uvise uburinganire bungana na hegitari 5 zikaba zirimwo imivyaro y'amavoka 1536. Umukuru w'igihugu akaba yamukeje aranamutera intege kuri uwo mugambi, na cyane ko uza wisunga yambonakazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060.